urumva rero muri iyi minsi hari ibintu turi kumwe abantu ntibagikeneye gutora ijambo ry'Imana. Turi muri ya minsi Yesu yavuga ngo abantu bakeneye ibihwanye n'ibiteretse muri bo. Abantu bazana amasantima mu ngoro y'Imana, kura amasantima. Na focus nabwiye abantu, mu rusengero nta mafaranga ariyo. Mu rusengero nta miduga ihari. Mu rusengero nta bagabo bahari. Navyumvise. Hari abantu babashaka tuza tukabashusha, Imana ivuze ngo tora inzu, hanyuma tora umugabo, hanyuma pastor tubwizanye ukuri, abantu bose bafise amazu muri ikintu gisagara n'abantu basenga, nta bantu b'abapagani bazifise. Tunapangira ntabo muzi. None mu maformule yo gukizwa no kuronka inzu, ikintu cyonyine kituzana ngaha buri dimanche nukugira ngo one day duhurire Siyoni. Ibirenze ivyo n'amasantima. Ahari abantu baca banda bagashishwa nyene. Hari umuntu azinduka bitintwaye ngo n'umutwaro, umutwaro. Ivyo bintu by'imitwaro waje ufise naje ufise ibindi bimereye nabi ngaha binguyeko. Kandi na pastor agusengera nta mitwaro ufise. Arayutura Nyodasi ndabitse. Ega turakunda Nyodasi n'umugenzi wanje hafi. Arayifise nawe nyene. Icyo rikoze gusiya Imana kubera isezerano ri ku bantu bayo. Rivuga ngo ni murondera iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibisigenda bigira inyongera. Natwe yatugirira neza oda. Ivyari bitwangamiye ikabivanaho. Ariko formule yo kuza gusenga simitwaro. Nikimenyamenye iyo mitwaro wazanye turaza gusenga iveho, megeje mu gitondo zo ufise yindi.